ubuzima rero ubuzima butondesha no kuri kw'Imana misi yose kuzukira mw'ishamba misi yose Basha ubu impene ntazoburya Basha ubu ndabugurisha neza Kamaze ndabushire ku mutigire ndaba amafaranga arimo Jesus is Lord. ideme Fenesis mpaka mpaka twirutse kuko buno bukene ndabona ko ntobusabira ko jewe akaba shava nk'imitigire ingana gute ndabuhaye impene zanje zohaga muka nanje no kumanyotewe kandi no kumashonje ato tuma ndabugurisha jewe ndabingene twiruke mpaka n'ubu bukene ndabi iyo bizoherera aha ni senkese Yesu bashaka barabugura bashaka bareke aha ndandira senkesa taze gusinata mu gisagara ugatsi mubu yewe ninde ubundi azoronka ubwatsi senkesa mpaka nkankeneye gukuramo n'inoti ya 20,000 aha ntarosemo 20,000 sinemera aha ni 20,000 yuzuye neza ewana kandi ntegezwa kuyaronka ku bucapu canka bikunda atangorane nimwe kuko ngaha nta numwe ndazi azagushobora Apostle, we have this. azagushobora kumpinga nicurabe yidemire Fenesis yuko ntazoba Naam muturutse Ibi ni biki? aha turi ku kazi wa muhungu Ugomba uroge? nkeneye abakiriya bihuta Abaki? abakiriya bihuta mani Era. vipi none we banze ukore ngaha kwanza uriko uraharura ngo kamwe ntutangure kumparuri ingorane z'abantu rero nizi wowe urakora uhangayitse wenyene umaze kuranga cyo gutangura kuguharurira ngiye kumparurira Ni biki no? aha ni sensa mani Kuranze. aha ndiko nadandaza Femi gash. aha urabona rino ko niriri uraribona Uvuye kwa? aha nkeneyemwo 20,000 nagiye kubwahira nshaka bw'impene ariko kubera ubukene mbona bunyishe mind zahinda Rega ubukene si wowe wenyine. wewe urabibona Ega ntavyo mbona. none uri gukora iki kugira ngo reka bane twikorera akazi twebwe Gusa wowe nawe urandenze mama. iyi ni projet nshasha Urajya kugurisha ubwatsi. ubwatsi w'iki gisagara genda kubwiza ukuri ndabafise Aha, uvuze- turandabira ahubwo aho nagize byinshi ngabanye Ni senke sabi. aho ni sex magana 5 Gusa byo ubukene muhungu. Jega nabagira ngo biragendeye. jewe aha no kuvuga narundi akazi nakabuze ndiyumvira projet nokora ndayibura cyamvuga ati reka ngende kwahira aha mu gisagara ndazi niba ke bazofata umwanya kuja mwishama ngo bagiye kuzana ubwatsi Bize basi rega ni ikintu ubona kumega girageze. Gusa urabona yuko- aha ubu wewe bugura ego akaguza ari kamwe. Yo himene mvenani niyo ntabajya abantu batunze inkwavu akabaza yuko ku nkwavu atari sawa kamwe kandi gahira inkwavu aguze twa 2000 inkwavu ni hafi imisi 3 zirira nta kibazo jewe namitende manje. tuba twateguye none we mani we bimeze gute Wala jewe. Ikumara ndiko ndamara nk'indwi zitatu. Ngira tanu gwasha. Urabona tanu rukongo tani jya. ate amafaranga ufise Urasina. Ugiye ubukene bwa 2026. Rega jewe ndivuga ati reka basi vume nce n'igitiko nze ngahe wawe. None sanze nawe kugurisha ubwatsi nakuje. jenga koye aha vyanka nagerageje kabisa none kamungu tugiriye nte kuri kwima eka je bine bintu nabiburi kuva nabuze ifatiro akazi nta kariho amafaranga ntayo Jora je nishavugiye nifitiye nk'ubu je nishavufise no kuri kwimana. Urumva? Je umenya nishavugiye. byabaye gishi wewe utabaye udanazisha Jana ora kanu ati rero kwishapu giwawe. Zuramana basi na desa nzonyi. umugabaniriza Ishapu jeno cyane muhera. nishavucho nikurisha gute Kuje nabuze ngiri nta umva nta namwe mbona nta kimwe mbona nta n'ikinyenya nta kimwe mbona kibitse. Jiwe ndakwiye gusura we. Rekabara bitende. oya cenga hano cyazokwa nka nagize mani kandi nguma niyumvira frame none kasha nasanze abandi bariko biruka mu kubetinga
betting kugira ngo uronke amafaranga yo kubetinga ni kibazo urose 2000 ugakubita ku mutunga cyakubita ayabwira yose nayo 2000 kandi wavuye ku yasasa iyo business cyambona umengo ntiriha ndarondera iyindi kandi yo kuja mu isoko kudandaza amazi bacha batagura kumbwira ngo nze ndadandaza ngo amazi ngo atetse biranka haje baradandaza kare jewe ngaha aha ndiko ndaronderera mu umve nguma nicaye niyumvira basha nigiye gishasha abantu badakora kibasi nk'ikintu ndumva basi je nokora kimene nakubwiye bona haje abantu bakunda kubura haje usanga bagandara azibeshe babitisha nubafashe basi bona nkabafashe bakama n'icyatanu bakabagananiza kugira ngo niyongere muri ibo Aho chabapfa bafati bafise shampoo ukibongereza irindisha ega nta project basi ni hiye project basi bona kubukene mukenye mwese bwa mugowe vitale pana ndakwereka kubongereza shampoo iyo project niriha ndo basi kokora ikibya basi tukabanye basi amitendereka mbize ndakwereka ndakwereka cyane niyumviye kari ikintu kirashobora kudufasha nta kuntu ko tangura kugurisha impwemu Jesus is Lord tangura kugurisha impwemu wa Mungu nari impwemu twazirose kuri gusa wari ufise nyinshi none impwemu egera uri kirumva kugurisha impwemu yena tugurisha kubikombe impwemu turazidandaza neza urazi gituma hata nko mu bitaro hari abantu usanga batanguye guhema impwemu zikezike urazi umuntu umuntu umufatiranije agwaye aguha amahera menshi ukagenda ugacuhembera mu gacaho ugapakira n'abakibagushaka kwitaka kugira ngo impwemu kandi iyo project yo ahubwo kora iyo project niyo uracane gricha kizo bintu iyo project niyo nene ibanze izo dusaba mutahi wa oya tuzofasha umukeneye nani baganye na cyase nyine urati kabaye urati gituma abapfumu batunga ugiye ku mupfumu gwaye ayakubwira yose ubwo ni inyarukiriza mutama ndabe ko no hapfa nyarukiriza natwe rero tuzofata zamuheranye zapungutse gusa yo agoma ngurisha ibigazi byose beka ahaguma kinabike banzu bireke iyo project uyite gute we nanje ndiko ndakubaza nje ndiko ndakubaza iyumvire urumva tugurishe impwemu impwemu tuvuze ubuyaga ko ubugita wewe wowe ufatira ukavuga impwemu ziduhema letu nimo gifaransa aje impwemu oya akwitiranya ibintu je nazanye project nawe niwumviriza na wana we nawe ngama ngura kenye none ubure byose ikatite ya demefe ya demefe ashishira ko company ya 2026 company ya demefe usibye cyabisa ko twubaka ibiro oya rero gitanguza project nuzi ko basaba impapuro byanzo kwandi ya 2026 company none ako kantu niko igiciro aho rero izo cyabisa batumanze turabe umugwayi urugero agezeko ubona ari vise bitantuze cyoho horana cyoho hajya arahema guma n'ubuhwera uyo rero bagwaye hasi mani bagwaye mubembe uyo rero n'Imana ikiye mudushikiriza igishashiye dushire kuri telefone ishashimwe kajya ka 10 kajya ke nari bashimye serenge mu mve oya okay ego sha dufate 40000 amayango abantu nibagware bose nibagware twironye amahera rero system ni nyinshi ko wowe uyumva ujya muganda kananje zana undi mugambi hanze sawa urabona umuntu azotubya ati bonjour gazi Jesus urabona kuvuga ati
mahoro mpamahera kandi shaka navyo bitwara imwe ndetse ndabarafuze sengeza ashaka kuyampa kuko ndabona afuze ndakunda kushakira ku gihumbi ntaje mubwira ngo ndagukunda kuri bure cyangwa ngo ibintu ndabikunda ibintu nakize ngo ndabikunda ubikunda nzana amahera ese warakwishura niga nico man umufuko ro kicubika ubona wowe ubisi tutogifiti gusa cyatinje singaro bonjour basi birakora aha nazo gufinamu bonjour ngahe kare sensa amajana atanu nta bonjour yakoze none uze bonjour amajana atanu nakundi kweri byago byamamuzi ariko je ndakunda ibintu mwe nibi ukora ubusuma aho sinashobora kuvuga nashitse ndabaramuka turi kuri project kuvuga bonjour amajana atanu kuvuga ndakunda ni igihumbi ntavyo ndagukunda bya kuri n'uwo mugambi nishira hamwe ni leta zunze ubumwe cyane wewe gusa ndiha amafaranga hanyuma ndakunda nagahohotera wewe uzaza abato yamara bicyata aho ngira ndashobora kubasi urashobora kuvuze rero urakunda ngo abantu jewe ndakunda abantu mbe ibintu mwagize nibi twebwe ngaha mutama nibi akashara igomba cyaje we hari akajambo gusa warupfutse yavuze ngo arakunda ngo abantu oya ndibita baza mumbwira nicare mu cyandi mafaranga oya bonjour ndabibiri mu mategeko oya nta nakimwe amategeko yanyu ndabapesa aha ndumva tugomba tuyage duhuza bwira rero twumve ibyo bintu byanyu uvuze rero ngo yitwa kuzo ngahe ibintu mega nitse nabana aha mutama hadushaka mena aha ni 5 kamwe 5 amafaranga amajana 5 mu mpe butatu rero urabona kamwe oya yereka yantakira yiwa ayasayiwa ni mwavuze n'ubwatsi bw'inka cyangwa bw'imbwa aha nano bw'inka ushaka bw'inkwavu twebwe dushaka amafaranga umviriza bro aho uri kuri hogotsa wice twapanze no kizi project twapanze man reka nacyo numvise avuga ngo arakunda ngo abantu ngo mufise nukuri twe dufise project mbwira urabona muri izi minsi dufise ubukene bwinshi bubaho rero twako turiyumvira project yotuma turonka amafaranga mugabo ari kibazo nta mutaye dufise tubuze umuntu adufasha none iyo project mufise canke mwateguye ni project yerekeye iki nibe bwa mbere twakoze bwa mbere ivyo bintu n'ububeshi ivyo bintu n'ububeshi ivyo bwa mbere reka tuchake tuyihoze tuvuge principal ni natayishima cha tubona kuyumvira ijya bwa mbere rero nta nuwo tukuriye abagwayi we unasemaje twebwe project dufise ni y'ubuvuzi twe dufise project yo kudandaza impwemu nugurisha mu butiki abantu bafite amahera nta migambi baba bafise ibintu by'ubu abantu ntibiyumvira cyane twe dufise project rero yo kudandaza impwemu njenjinjonju oya project yo kudandaza impwemu murazifise nenda ngaho namwe mufite turakongerera muvuga izi duhema izo kudandaza gusa twumvirize hama wumve project ufise ego reka bumvirize yamara umugambi urumva kusona hanyuma udufashe no kuri twe ugira icyo udufashe basi support yawe basi mudandaza impwemu gute cyumva uramaze kubona umuntu agwaye yabuze impwemu babaje impwemu basi hajya mu bitaro bajya abantu itabiyo telefone ngo murabakene yo si telefone tucyumvira project gusa cyangwa yekoronka n'abakiriya yega bana bambone acha kupa reka twibandanirize abakiriya wimwe bwabundere ndaka ngira hajya mu bitaro abaganga bashavuga ati rero turakeneye umuntu yokongerereza n'uya impwemu yandwaye uya hano ko mwibasikira mu modoka hasi madora hasi marego ujya rose umwongereza cakira
Nivyo vyivyo twa muyo projet no mugambi rero kujya kuntu batembera mu kumwaga ujirondera amaraso yo kongereza abantu ko natwe dukeneye abantu twongereza impwemu apana kubongereza amaraso twebwe turafise inge tuzobikora gusa turacarondera umutahe mu bidumu n'umurumya mu karumya impwemu gusa nivyo birashoboka ntaje yazari projet zibiri imwe niyo basi ijya washikiye muri yatanguye urahibona ko ijya mwanzo cyo amafaranga ijya nyirambere nishe mari kandi ijya mugambi niwo makurondera tubashire mwene turayajya usanga dogiteri tega kandi tarateye imbere madira atari y'abantu ya mwari kuvuga ngo umudogiteri bosi yega navyo bosi muri bamwe twakigira kubwira imigambi nyene aha ndati uko reka tubanze tumare bandanya rero none umugambi wawe wumvise udufashije iki rero usanzwe ikintu no bafasha kuko twakugiye ko twakoresha imwemu umva abagwayi ni umva bamwe biruka no kurondera amaraso bongerereza abayabutse ivyo byo kuvura abagwayi vyovyo gusa ubwenge mwari mu bufise umva bakumenga nubwo abakeha bwenge oya basi mwari mu oya reka ndashaka umva ubwenge mwari mu bufise mugabo nuko mukenye amafaranga umva barashakana n'amafaranga byo dusaba oya gusa amafaranga twari dukeneye nayo kugira ngo twubake biro ahubwo hamwe abantu bakeneye impwemu badusanga kuri biro hari ikintu rero nibutse banza mu mpeye amafaranga hari umugambi nibutse kandi mukawukurikiza ubwo bukene futi umva duhebane niyi migambi yose twapanze oya ntimuyiheba ndabereka udushigikira muri ibi nyene twari twapanze ndabashigikira iyo ni migambi iranguye udushigikira ntiwumva ko Echimanza kutwongera twe twongerereza n'amambo gusa nta nakimwe ko ari umubosi reka naje ndaraba kigoma banza mu amafaranga reka naje nta byago gusa bari baduhaye washimye business iwacu none je no bereka umugambi mutampemvye reka naje mu mutegeko kuma utwinita zana bosi ngene zana ndabereka umugambi muzorinde mupfa mudapfuye mwambe muzorinde mupfa mudakenye rero tuzopfa dupfuye twebwe tesi nzopfa mfuye ufise amaboko nyene ufise umugambi n'imigambi ubwatsi bwa mbere ngubu nabo umbereza fata ibi vyatsi byose mushire mwirumbeza muwo mufuko muce muza ndabereka umukiriya aho ndazi aho inoti ya 50 nashaka ngo femi inoti ya 50 nimuyikena pakira Pakira muce muta tugende mwasama hamwe bazona ivyo gufina birabasha mwasama hamwe bazona ivyo gufina